twavukiye imbere y'abene igihugu nkatwe. Jewe ku mazina nitwa Honorable Salvatore, nasabye ijambo nshaka kuvuga ku kibazo nkuramutima, ikibazo gihanze abantu benshi, ikibazo cerekeranye n'amatongo yahoze akaburi ka Nyabaranda, ex-cimetière Nyabaranda. Ni ikibazo mvuze ko ari nkuramutima kandi kiboheye abantu benshi, babohewe amaboko imugongo n'akagwi k'abantu batarenga 11. Akagwi kihaye kwiba ayo matongo abene igihugu beneyo. Nk'uko mubizi nyakubahwa, harabayeho aho igihugu cyumvira gushiraho akaburi ka Nyabaranda. Ibyo birahava, akaburi baravuga ko kovaho. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu mu 2016 za leta y'Ikirundo arasohora ingingo nshikiranganji important des affectations du cimetière de Nyabaranda. Inyuma yaho n'imbere y'uko ibyo biba, abene igihugu bene ayo matongo twarituye sentare ikimanza za leta, tuburanya leta kugira ngo bikunde duhe imizibukiro canke dusubiza amatongo yacu kugira tuyakoreremo ico twoyakoresha. Urubanza rero rwarukibandanya gushika naho umushikiranganji yafatiwe ingingo yuko kaburi ka Nyabaranda kavuzwe. Urubanza rwarukibandanya. Urubanza rwagiye gusozerwa mu 2017 mu kwezi kwa kabiri. Aho naho nuko nyiri icubahiro umukuru w'igihugu yari yafashe ingingo ari muri centre Suède wa tariki 17 z'ukwezi kwa mbere mu 2017. Yari yafashe ingingo y'uko amatongo yahoze kaburi ka Nyabaranda ayashikije bene igihugu beneyo mu nama ya moralisation yagiranye na bene igihugu ba komine Muha aho iyo muri centre Suède. Inyuma yaho urubanza ko za opportunity bonetse baraheje barafutisha, urubanza rwafutwa. Sentare ikimanza za leta kuri administrative irarukura mu mbonde imanza ziburanishwa muri iyo sentare. Imbere yaho uwo mugwi navuze wa ako kabwizo na 11 bari bamaze kwifatira ingingo bataramenya ikizova mu rubanza, swati tuzohabwa indishyi y'akababaro cyangwa tuzosubizwa amatongo yacu. Ako kabwi mu 2016 itariki 23 kabonye umushikiranganji hagati yafashe ingingo nako kaciye kigira inama yako kabeshira abene igihugu n'amatongo ngo barashinze ishirahamwe za leta y'Ikirundo 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2016. Baca bagira ico bita yari nka assemblée constituante ngo bayita mu stati. Hanyuma inyuma yaho tariki 23 barakoze ibyo remenanye ngo bagira basuzishira hamwe yabe n'amatongo yahoze akaburi ka Nyabaranda. Bukeye bwaho 24 baca bandikira directeur general wa urbanisme uco yari shikwa urbanisme ubanera bwavuke bamusaba approbation ya le plan de viabilisation du site de l'ex-cimetière de Nyabaranda. Tariki 24 bukeye uwo munsi baraye bagizwe remenanya bashizishira hamwe. 24 baragizwe. Le 25 baca ko kabwenyere kacaga gasinyira amasezerano na entreprise yitwa Ecogem bayiha marché kuviabiliza le site. Ayo matariki atatu niyo gushaka guhagarara 23, 24 na 25 z'ukwezi kw'icumi 2016. Muri iyo remenanya bagize 23 ngo bashizishira hamwe bavuze ngo itongo ngo barigeze rimwe mu burimbi bwari bukiboneka umwe n'igihugu wese mu viabilisation bazoronka itongo ringana n'ubundi bo bacara determina ngo azoronka 5 ar viabilise. Ivyo nivyo bavuze 23 z'ukwezi kw'icumi 2016. Bukeye mu gitondo bwabo barandikiye deje urbanisme ngo yanotere plan de viabilisation. Le 25 basira convention na Ecogem entreprise qui allait viabiliser le site. Muri iyo convention ibirimo yaciye imbere ya musitanteri de l'époque wa komine Muha, hanyuma yitwara n'imbere y'umunoteri le même jour le 25. Muri iyo convention ico gihe yatakubiye Kabura Daniel. Muri ico gihe muri iyo convention iravuga neza ko umwene gihugu nyene itongo aronka 53%, Ecogem gatwara 47%. Iri muri iyo convention basinyiranye.
Orokero 23 muri yarementanya ngo akorementanya bari bavuze ngo umwe igihugu wese azoronka bazokora 5 ans niyo bateguye baratse bashishira hamwe hakubishira muri convention umwe ko bavuze cyane cy'ibyo bafunditse 23 ikindi kireye kuri iyo association c'est une association fictive ntibaho ibyo ndabivuze ko ndafise ibyemezo twaragiye muri peji unjabe cega kirahari igeze muri parquet général de la République bonye na abaserukira imbere y'abafamwe bakuru iyo shira hamwe yo kusenya association bariyemereye ko atastati bafise batagreglement d'ordre bafise kwatagregement bafise no mu bushiranganje twaragiye kubaza ibyo biranzo ishira hamwe ritabaho likiha kwiba amatongo ya 12 hectares amatongo kulomoma avarage centaines de milliards ishira hamwe ritabaho aha rero ngo bakuvuga ari kibazo indira gatoya superficie tongo ni combien 12 hectares hanyuma bari bemereye abene igihugu ko n'umwe wese baza kuyabiliza bazoha 5 ans bobo muri mu kushirika shamwe byo bavuze bazoma 5 ans umwe wese ngo tungubanigize amangana mugabo muri convention basinanye yashembera musanteri ni 47% itwabona ko regime y'ivyabiliza kujya sipe yose yabikoze viabilisation par intégration umwene gihugu nyiri to gatwara 53% flexibility itowe ngiyo siko babikoze turafise impapuro zivyerekana n'umwirondoro ngene bagabuye amatongo bayaha abana bariya babakingira kuko niho nagombe shiki nta rwego na rumwe tujituye duhereye mu nzego zijejwe intwaro mu nzego zijejwe ubutungane ibi ndabivuga nabonye utwara sentare y'intango ya Kanyosha ngaha nabonye utwara parquet PTG Muha ngaha nabonye utwara protege ya Muha ari ngaha byo ndabivuze kuko bo barazi ko ico abo ntavuze nabareze kuko tacho bavuga ngabasaba ndonda kwero ko sibyo bavuga ko kandi ngaha yuko batavyifashemo neza mu byo abene igihugu twabashirije ciwe barabizi bameze mpagaze ngaha barabizi nabonye hanyuma nyakubahwa mukuru w'isabisha Bujumbura je ni bari kuvuga ngaha bavuze ni bageze umuntu basaye ikibazo yo kuvuga aha rero ndabivuga umuseke abene igihugu bena amatongo najewe ndimo ndavuze kandi mbona ko turi kumwe mbonye mwebwe mbona nyine cyubahiro mukuru w'igihugu mbona leta byeyi leta motsi nagahengo kose ufisi isaha kwa dushaka kuvuga twagenda ni leta byeyi leta motsi imbere yaho twarafunzwe twaraboshwe twarayuzwe ubutwa bakatagahengo ibyo byose bikaba bifite ibyemezo izo nzego twarazituye zirabizi ibyo zatubarira ibyo zakoze zirabizi zingaho ubona wabesha aza kumbeshuza bivuze ku mugaragaro amamikoro ngaha abene igihugu barabyumva rero uno munsi twashaka nyene icubahiro mwiteka Imana yabateye nta kibe gusa munsi y'ijuru hari igihugu umunsi ariwo munsi Imana yari yashatse ibibazo byacu bizotoga umuti abandi bose baduteye akagere ntaco baduhaye kandi kanatsinda byarumvikana kuko ntawe uvugana iya mu kanwa avugana amata mu kanwa aba bose bamwe Kobereka aho biya mu ikabeka tuyu wawe bizare bamwereka bizare yaragurishije nanaka abo mu nzego zose no mu rwego rw'umukuru w'igihugu mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu hari mwabo abatira tuzi Kobereka ati nitongo ngiyo bamuhaye kugira kibe yifuka munwa niri yari yuje kuri naka abana byose bizeye rero nakuba kwiteka manteye twashaka tubasaba mwebwe muhagarariye inzego zose mu gisagara ca Bujumbura muri ijisho ryagirishwe umukuru w'igihugu manatubwiye ko muri ko muja mu makanda yiwe kuja yatubwiye turi muri stade niyo twari turi naho utashikiwe niyo twari turi rero dushaka twari tuzo nzego z'ubutungane ntaco ziradufasha twaritoye inzego z'umutekano zimwe zozo nta kaneno zivuga ko ntaco zadufashije ubu rero twashaka abene igihugu tugowe amwe y'ikivumvu kubona umwene igihugu agwaye imbunja yarafise itongo ryiwe rivarage centaines de millions mugabo bikaribwa n'akagwi k'abantu 11 kashizemo bamwe mbere n'abatatu bagatwara ku kambi bashizemo abagore babo bashizemo abana babo
ahabo bari barahadandaje imbere yuko niwo mugambi wo kuvyabiriza ubaho imbere yuko na leta ifatiye yo gushiza amatongo bene gubeneyo mugabo bagaruka gutora muhacu ahabo bari barahadandaje nabo badandaje ko turabazi hari mu nzego z'igihugu tuzi hari n'abandi bavuye mu abana n'abagore babo bakihari babubatse tuzi neza ivyo turiko twivuga ko tubisivyemezo nta kinyoma kirimo dushaka rero ngo dufashe nta wundi nta baduse wo kwitura ni mwebwe twituye twebwe nk'abana banyu twaguye mu ntege turabafashe ngo dufashe bijya binguba ngo tugende kugira agatwumviriza cyangwa yaratwumviriza wapi rero nyakubahwa tubico gusaba ayo matongo yacu amwe arikabamo zirimo ayandi ntarubakamo ayandi bariko barubaka dushaka mubanza mufata ingingo gufata kibanza kugira ngo ibi turiko turavuga namwe mwibonere ko ari ukuri kugira ngo tugarure bike bigishoboka kuko ejo baritwaza harubaka ijoro n'umurango ubaka ijoro n'umurango n'abantu ijana nk'aho iwanje ubaka ijoro n'umurango sentare zarahagaritse uko yarahagaritse ubu umushikiranganji w'ubutungane aheruka no guhagarika ariko ntibumva twe twari mbega nyakubahwa songora dushaka mudufashe mufate ingingo mufate kibanza kugira ngo ibikurikira muheze muzofata ingingo burundu mwabonye ukuri ndabategeka imana neza bagomba guhamagara igipolisi mu gisagara cya Bujumbura na cyane cyane ubitwara abanze aho hantu ahagarike ibikorwa byose biriko birahakorerwa bibaye ngombwa nahashire position renforcée rero icyo kibazo baragituye ubutungane kugira ngo mutashitse reka rero ko bagiye guhagarika ibikorwa biri birahakorerwa reka tugende tuvugane n'umushikiranganji ajejwe amatongo niwe rero tuzobaza ido wewe kuko nyina amatongo arayazi azotubwira neza na neza icyo kibazo aho gihagaze naho wenyine akake asubira leta nkozi reka byeri hanyuma twebwe rero ishazo duhanura muzoheza muze mutubaze ati havuye mu iki ariko ndabasabe urufasoni abariko barubaka aho hantu na cyane cyane rw'ijoro ahagarike kugira ngo ubwo rubanza ko rwananiranye hariya tubanze turaze nyir'amatongo ndetse rukira umukuru w'igihugu muri domene y'amatongo hanyuma we azotubwira ati iyi domene ni iy'abenegihugu ari iy'abenegihugu tuvyumve avuze ati iyi domene ni iya leta navyo nyene tuvyumve ari iya leta azotubwira ati bwoko bw'iki ari iy'abenegihugu bwoko bw'iki ivyo rero tuzobibamenyesha ibizoba vyavuyemwo ico kibazo rero mutekane mukirindire mutekanye hanyuma tuzoza kukibaza hanyuma uwo mwenegihugu arakoze cyane rwose kugira yavuze byose nta muntu w'ubutungane kubaza bari baha ndababona nta n'uwo jengiye tuduha umushikiranganji niwe rero azoduha umuco murakoze